Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira yimbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje koreka igihugu c'u Burundi. Benshi mu Barundi bakaba bavuga ko aho bigeze badashobora kugumya kwihangana kuko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi birateye isoni. Turabigaruka ko mwidonido rya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gisirikare c'u Burundi, aho abasoda b'u Burundi bakomeje kwicirwa muri Kongo ndetse abandi bakaba bariko baratoroka urugamba bakajya kwifatanya n'imirwi yitwaje ibigwanisho harimo M23 ndetse na Red Tabara. Ibi akaba ari ibintu biteje ikibazo kandi akaba ari ibintu bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu c'u Burundi mu minsi iri imbere. Ariko nanone abarebera hafi ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi bakemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gisuma k'amaraso y'abana b'u Burundi ataco amubwiye, ahubwo ko icyo ashira imbere ari ukwibonera agafaranga akura muri Kongo. Benshi baribaza niba Perezida Evariste Ndayishimiye azi ingaruka z'ibyo ari gukora, ariko bakavuga ko iminsi iri imbere imubikiye byinshi kuko amabi ari gukora uyu munsi azayishura byanze bikunze, kuko ntiyigeze arusha ubuhangange Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere mu gihugu c'u Burundi. Nabyo nyine murabikurikira mwidonido, aho muza kumenya amabi atagira izina, mukaza no kumenya abasirikare banze kujya kugwana muri Kongo bashika muri 48 bakaba bapfungiwe ahantu hatazwi umwanya wari wose, bakaba bashobora kwicwa ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye mu ntumbero zo guha akarorero abandi basirikare bariko baratoranywa kugira ngo boherezwe mu gihugu ca Kongo, dore ko ubwo Tshisekedi aheruka mu Burundi yahaye amafaranga menshi cyane atagira ingano. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ahita yemera byihuse guhita agurisha abasoda b'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira amakuru ahambaye cyane arabana n'abasoda 48 baba bagiye kwicwa bazira kwanga kujya kurwana muri Kongo, reka tubanze tubabwire ibintu bitangaje kandi biteye ubwoba biriko biraba muri kino gihe, ndetse bikaba byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD budakunda abarundi ndetse budakunda n'igihugu, kuko ibyo Ndayishimiye ariko arakorera abana b'u Burundi birateye isoni. Urugendo ruherutse rwa Perezida Tshisekedi rwatanguye kugira ingaruka ku gisirikare c'u Burundi. Kwa 22 ukwezi kwa 12 2024 Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Chilomba yaragize urugendo rutangaje mu Burundi, urugendo rutarenze ikibuga c'indege ca Bujumbura, aho be na Perezida Ndayishimiye bagiriye umubonano w'amasaha hafi 2 mu kinywabi. Mu nkuru twabahaye ijanye n'urwo rugendo twarababwiye ko twamenye ko Perezida Tshisekedi yari yaje gusaba ko abasoda b'u Burundi bosubira kugwana inyuma y'amezi menshi batagwana. Yongera asaba Evariste Ndayishimiye kongereza abasoda b'u Burundi muri Kongo. Ayo makuru avuga kandi ko Felix Tshisekedi yaje azaniye Evariste Ndayishimiye amavarisi y'amahera. Amabatayo 5 mashasha ariko ararungikwa muri Kongo.
kugeza muri Kigarama 2024 igisoda c'u Burundi cari gifise amabatayo 15 muri Kongo, ni ukuvuga kuri batayo Tafoke ya 4 kugeza kuri batayo Tafoke ya 18. Muri izo zibiri ziri muri Sud Kivu kurondera abarwanyi ba Red Tabara. Amabatayo 13 niyo yari muri Nord Kivu guhangana na M23. Mu ntango z'uyu mwaka batayo Tafoke ya 19 yararungiswe muri Kongo. Hirya y'ejo mu ijoro byari byiteganijwe ko batayo Tafoke ya 20 nayo irungikwa. Ubu igikorwa cihuta General Prime Niyongabo yatumwe na President Ndayishimiye no kurondera abasirikare buzuza izindi batayo zitatu zikaba 21 zitatu ariyo 21, 22 ndetse 23. Ubu umusirikare wese ari mu Burundi afise amakenga ko ashobora kurungikwa muri Kongo. Ikiguma kibabaza abasoda bacu no kubandanya bajanwa nk'abacengero mu ntambara batumva. Amarira yagarutse mu miryango myinshi y'abasirikare. Inyuma y'amezi y'agahengwe abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo barasubirijwe ku rubuga rw'intambara kuva mu ndwi iheze. Kuva hirya y'ejo ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa mbere 2024 kuri runo rubuga tuguma twakira ubutumwa bw'imiryango idusaba kubaza amakuru y'ababo bari muri Kongo. Imiryango imwe ivuga ko yamaze guhabwa amakuru ko ababo baguye ku rugamba ariko igisoda ntaco cababwiye. Harimwo abanavuga ko baterwa ubwoba ngo ntibavuge ko uwabo yaguye muri Kongo. Hari n'abandi rero bavuga ko bahagaritswe umutima no kuba badafise akakuru na gatoya kababo. Narirya abasoda b'u Burundi muri Kongo baca bakwa amatelefoni. Abagoma badusaba kubabwira abo tumaze kumenya ko baguye ku rugamba kugira bumve ko uwabo yoba akiriho. Amakuru dufise aremeza ko abasoda batari bake b'u Burundi bamaze guhitanwa n'intambara ziri muri Masisi, Nord Kivu. Hirya y'ejo M23 yarahuye n'igitero ivuga ko itari bwigere ibona kuva itanguye urugamba irimo. Ibihumbi byinshi by'abasirikare b'u Burundi bafatikanije na FARDC bene imihari bakoraniye agace bita Ngungu be n'umurwa mukuru wa Masisi. Bateye ari isinzi. M23 irababisa iduga mu misozi. Amakuru aravuga ko abasoda b'u Burundi baje bafise ikirindi kidasanzwe. Abakongomani babonetse ku mareresi bishimiye abasoda b'u Burundi. Ngungu yari imaze hafi umwaka mu minwe ya M23. Masisi Centre yo nta n'indwi yari bwahere ifashwe, ariko ibintu byaraye bihindutse cyane. Igisirikare ca Kongo kiremeza ko M23 yaraye yisubije Masisi Centre mu gitero gikomeye nayo yakoze. Mu ijoro ryaheze hagati imbunda nyinshi zegereye imbuga nyinshi zegereye M23 zatangaje ko na Ngungu yaraye isubiye mu minwe ya M23. Ni intambara zivugwa ko zitoroshe na gatoya. Muri ico gihe abasirikare bahapfira be n'abahakomerekera baca basubira kongerekana cyane. Mu nkuru ziza gukurikira turabasangiza amazina yabo tumaze kumenya ko baguye muri iyo ntambara. Ibi bintu byaba byaragize ingaruka ku basoda b'u Burundi muri Somalia. Ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa 12 2024 Felix Tshisekedi yaje i Bujumbura asaba izindi ngabo zija kugwana muri Kongo. Ku igenekerezo rya 23 ukwezi kwa 12 2024 umushiranganje wo kwivuna abansi b'u Burundi yandikiye mugenzi we wa Somalia amumenyesha igitigiri c'abasoda u Burundi butegerezwa kuronka kugira bwemere kuja mu ngabo shasha zahagararira amahoro muri Somalia. Ku igenekerezo rya 26 ukwezi kwa 12 2024 umushiranganje wo kwivuna abansi wa Somalia yandikiye mugenzi we w'u Burundi ko kubera u Burundi bwasabye bidashoboka bukuwe ku rutonde rw'ibihugu bizotanga ingabo zizobandanya guhagararira amahoro muri Somalia. Inyuma y'imyaka 17 bwari bumaze muri Somalia biboneka ko uyu mwaka u Burundi bushobora kwirukanwa muri ico gihugu nk'uko bimaze gutangazwa n'ibinyamakuru byinshi. Hari benshi bibaza ko abategetsi b'u Burundi baba basabye ibidashoboka kwemerwa kugira haboneke abasoda benshi bo kurungikira Perezida Tshisekedi wa Kongo.
nawe abandanye kuriha amamiliyoni y'amadolari kwa Ndayishimiye. Iyi nkuru ijanye n'ikurwa ry'u Burundi mu ngabo nshasha zizokorera muri Somalia tuzoyigarukako. Kugeza mu mpera ya Kigarama 2024 u Burundi bwari bufise abasirikare barenga ibihumbi 10 muri Kongo mu batayo 15. Ubu mu batayo 11 niyo ariyo. Uba cane zizoba ari batayo 20. Intumbero abategetsi bafise ikaba iyo gushikana abasirikare ibihumbi 20 bagwana muri Kongo. Ibyo byose bisigura ko amarira n'agahinda mu miryango y'abarundi igiye kubandanya yongerekana mu ntambara itari iyacu. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane kandi bihanze abarundi, ariko bakavuga ko ikintu cyonyine gishobora kubibakuramo ari uko abasoda n'abapolisi borya umutima amenyo bakikuraho ubu butegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi bugumye buzingamitse igihugu c'u Burundi. Ninde azompa amakuru y'uwanje? Umusirikare Tuyisabe Salvatore ari kugwana muri Kongo. Aka ni akamo k'umubyeyi atabaza ngo amenye amakuru y'umusirikare yajanywe ku rugamba rwa Masisi no Kivu. Agenda agwaye cyane. Kuva ku wa kabiri kw'igenekerezo rya 7 ukwezi kwa mbere 2024 abiwe nta gakuru bafise. Uyu musirikare Tuyisabe Salvatore avuka ku Magara muri komine Rumonge. Waratwandikiye yagize ati njewe ndabandikiye sindi mu Burundi, ariko turafise mu muryango ikibazo c'uwacu. Umusirikare w'igihugu ari kugwana na M23 muri Kongo. Yitwa Tuyisabe Salvatore. Kuwa mbere yaratelefonye umukenyezi wiwe amubwira ko agiye ahantu ata telefone batwara, ko atazongera kumutora. Byasa nk'uko yoba ariko araraga. Salvatore yari asanze agwaye, niko kubwira uwiwe ati ndagwaye cyane rwose, sinzi ko nzogaruka nubwo batondasa, amagara ntameze neza. Yaramuhaye impanuro nyinshi z'uko yokwigenza mu gihe atogaruka. Mu gatondo ko kuwa mbere Salvatore yaravuye ku murongo aravuga ko bagiye. Kuwa kabiri ntiyigeze yandika. Kuwa gatatu mu gatondo haje message ivuga ngo ukomeze gusenga. Yagiye agwaye cyane ntituzi ko azogaruka. Mu nyuma uyu munsi nyine haje iyindi message ivuga ngo ibyabaye nibyo kwihanganira. Umukenyezi yarabajije ko umugabo wiwe yoba atakiriho. Abafise telefone baranse kwishura. Bagumye bavuga ko bazotanga umuco nibaza mwikonji kubera hari ubutumwa Salvatore yabasigaranye. Kugeza ubu umuryango wose turi mu kaga. Ntituzi ko uwacu akiriho. Nta numwe ariko araduha umuco. Nimba yarapfuye azoba yarapfuye ku wa kabiri canke ku wa gatanu mu gatondo. Ntituzi ko yarashwe, ntituzi ko yishwe n'indwara ageze ku rugamba. Nta kintu kibabaza nk'iki. Turasabye abashoboye baduha umuco murakoze. Nukuri birateye isoni kandi birateye ikigongwe. Aba ni bamwe mu baryango bafise ikibazo gikomeye cyane ko uwabo yoba yarishwe, ariko leta ikaba idashaka kubivuga. Hari abasirikare b'u Burundi baba 48 banse kuja kugwana muri Kongo hirya y'ejo. Ubu bose barapfunzwe kandi bapfungiwe ahantu habi cyane. Hakaba ari n'amakuru yatanguye gukwirakwizwa muri bamwe mu bakomeye muri CNDD-FDD bavuga ko hari umutegetsi ukomeye cyane hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'ingabo General Prime Niyongabo yoba avuga ko byanze bikonze umwanya uwari wese ibara rishobora kugwa, kuko umwe muri abo yoba yatanze itegeko ko abasoda banze kujya kugwana muri Kongo bo kwicwa kugira ngo bibere akarorero abandi, kuko u Burundi buteganya kohereza abasoda batari bakeya muri Kongo mu ntumbero kugira ngo Ndayishimiye agumye yironkere amafaranga. Ayo makuru avuye mu begereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD akemeza ko hari umutegetsi ukomeye cyane yoba yatanze itegeko ko abasoda bo kwicwa kugira ngo bibere abandi akarorero, kuko batishwe birashobora gutuma n'abandi benshi banga kujya muri Kongo, kuko bazi ko ntaco bari gupfira uretse inyungu z'akarwi gato cyane kamaze igihe karongoye igihugu c'u Burundi. Turabandanya kubatohoreza ibyo basoda ndetse n'ibigiye gukurikiraho byose mukamuribuze kubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.